ufite indirimbo imwe umuntu ariko aradukurikirana cyane abakunzi ba Burundi Kingdom TV bako bakurikirana no upcoming mbega urashobora gukora mu gahogo kugira bumve ico gikorwa cyawe. Nta kibazo. Say you give me love I never see, you that girl I never see, girl I never see. Hey, bati girl ngunu bane nanje, nyaruka ngunu biwanje, yeah, iwanje. Hey, ukanaka Afrika, sishaka gutana nawe, girl nawe. Ndabaye kaze bakunzi ba Burundi Kingdom TV kuri microphone muri kumwe na jewe Nurdin King nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje reka bidondore. Yes, muri kumwe na formidable tunable admirable considérable. Uno musi muri studio za Burundi Kingdom TV tukaba turi kumwe n'umutumire n'umuririmbyi akora music muri industry ya Buja Flavor akaba ari numu upcoming. Reka tumuhe kaze. Ndabaramkije. Tuko umuririmbyi dufise no musi yitwande. Nitwa Chris. Uno musi turi kumwe na Ney Chris numu upcoming. Mbega Ney Chris watanga music ijyaye. Natanga music kuva muri 2014. 2014 ukaba uri mu upcoming muri 2014 ni watangura carrière y'umuziki. Ukaba uri mu upcoming 2020 vyagenze gute? Birashika narakoze gusa muri kuva muri 2014 twakora muri team. Twakora muri team kuva muri 2014 gusa 2019. Nta kintu twakoze cyo kuvuga ati ngo twateye intambwe ni tuvuga ati dufate strategy dukora umwe agire kare solo yiwe. Umwe akora kare solo yiwe niyo mpamvu mwaramaze kuvana. None mboni turavana muri team gusa kubikorwa umwe wese akora guyiwe. Umwe kuri byo yiwe. Hari ibikorwa mwakoreye hamwe mukiri kumwe. Biri. Indirimbo zirahari. Zine. Ariko ubu ufise indirimbo zingahe? Mfise imwe. Ufise indirimbo imwe. Umuntu ariko aradukurikirana cyane abakunzi ba Burundi Kingdom TV bako bakurikirana no upcoming mbega urashobora gukora mu gahogo kugira bumve ico gikorwa cyawe. Nta kibazo. Say you give me love I never see, you that girl I never see, girl I never see. Hey, bati girl ngunu bane nanje, nyaruka ngunu biwanje, yeah, iwanje. Hey, ukanaka Afrika, sishaka gutana nawe, girl nawe. Cause uri umukobwa mwiza uteye neza karabo keza, my baby girl uteye neza. Tuko turumviriza indirimbo ari ya mbere imeze neza. Iyo ndirimbo yitwa gute? Yitwa No Stop. No Stop imeze neza, indirimbo imeze neza cyane. Mbega ukisohora commentaire zaje zimeze gute? Feedback yajimeze gute? Zaje zimeze bon. Kubera hajya mu ntango vyamabigoranye sana. Dinarose abantu benshi bamaye courage ambye ati petit big up bandanya imbere ni heza ama commentaire menshi. Uvuze abantu benshi ntiwavusanga ari babajama bawe bo mwisite abantu benshi nk'abande. Hari umuntu akubwira ikintu uvuga ati uwo muntu ambwira ijambo rirakomeye cyane paraporo urya wundi mbega siba abantu mwigana canke bo mwisite zati zawe za hafi bakubwiye ati nyabona ukora neza ni bande iyo feedback yavuye kwa hari abo mu quartier n'abandi naronse bo kuma réseaux sociaux utaruzi abantu utaruzi. Ndiumva nimba ari abantu atarazi birumvikana yuko uri kurakora neza. Iyo ndirimbo yawe urumva yuko yaronse feedback nziza. Ntabaguciye intege bakakubwira ati vraiment uri déconner ni matope nyimbo ni matope. Wapo niho gitangura umuziki. Akazi kawe niho kigitangura uje ku rubuga rw'umuziki. Ubwo rubuga uruzi gute? Kuko bakona bavuga ngo uja mu ishambo utazi ugaca inkono utazi. Mbega mu rubuga wewe uri mushasha muri uru rubuga wari usanzwe uruzi gute? Iryo jambo uri kurajya murarizi. Urarizi? Ukunda
niho ndayizi iryo shamba riragoye sana riragoye gusa najinjiyemo nzi yuko ntangiye gupambana singiye kwicara mbega indirimbo mu kwisohora uburyo mbega irafite amasanamu n'amasanamu ifise ni audio n'amasanamu ifise ni audio mbega gusohora audio canke nk'ubu ufise project zo gusohora ndibaza ufise nka project zo gusohora amasanamu ibintu by'uburyo byifashe gute ne Chris niyo yimenya famille ni mumenya ne Chris ari muri management yahe nindamufashe mu mugongo ibikorwa vyiwe nindabihagarikiye avuga ati umuntu wahagaririye ibintu by'iwanje so na management fise gusa ndafise aba brother bo mu quartier bora bamfasha utuntu duke dukenewe ya pama kucerekeye support mbona yaronse support stari nkeya kuri indirimbo ya mbere naronse ya Logic Jamali ya ujya mu director yaramvise indirimbo arayikunda arambira ati tuzokora video nivyo turimo muri iyi minsi indi support ndonga ya Saido Nyanka yarumvise indirimbo arayikunda arambira ati ya kabiri nzokuriya kandi deja yaramaze kundira studio n'igikorwa deja namaze kugikora none wibaza ko Saido Nyanka yara supporting arariha studio ubaza ko yo kabiri ni yasohoka azovarira ni ya gatatu ni ya kane mpagaze kwigica management kuko muri imisi biragoye dafise umuntu aguhagarikiye mbega uravyikorwa cyawe ca mbere nimba cyakiriwe neza cyane kandi ari ca mbere kubera gutorondera management kubera gutokumvisha abantu ati nyabona ndakenewe gufashwa fise projet izi nizi nkeneye gushika aha naha kumbure no murabonye ne bamaze kubona yuko ibikorwa byawe bimeze neza hakaca havamwo abikora mu mufuko bagashiramo uburyo bagashiramo amafaranga yabo nk'uburumva uwo mu director yamaze gukomera kukorera video wamaze kuronka Saido Nyanka indirimbo yamaze kwirira asigaye mbere kinasohoka birumvikana yuko support zimaze kuboneka ibintu uri kurakora ibintu novuga uri kurakora kugira ngo ushobore kuronka management umuntu avuga ati jewe ndakwisinya kuko abo namba kurihira video canka kurihira audio ntibiri nta garantie bifise ntibiri donc nta garantie bifise umwanya birashobora guhera ego so je ikintu ndiko ndakora mbona gukora gusa n'inguvu n'ishaka ama gucerekeye management just nibaza yuko no genda mbwira umuntu ngo fasha mbere management no ubwo mfumbiye ati bro fasha kugira ngo ngende kuri coding indirimbo cyangwa ufashe amaherana kugira ngo sori video parce que management no kugufasha gusa akantu gatoya biri differa kandi sana biri differa sana muga management n'ubo ufise assurance ni nk'umuvyeyi wawe ni nk'umuvyeyi ubu ufise assurance ni nk'umuvyeyi kugira uvuga ati umuvyeyi ategezwa kumenya aho ndara ategezwa kumenya uko umfungura management ategezwa kumenya ati umuririmbyi wanje mbega yambaye neza arafise show mbega vyifashe gute yahembwe neza umuririmbyi wanje arashaka gusohora audio arakeneye kugira photo studio photoshoot urumva byose ni management bimenye mbega tukiri kuri ico nyene kubera gutorondera management kubera ko yumva ko umenga umukoro uko nyene ukagumusaba ati mfasha umuntu kanakati mfasha nsore audio canke mfasha nsore video kubera gutorondera management jisika mena ndiko ndayirondera mu kuyirondera kuvuga ati ngo mfasha ahubwo mu kuyirondera no kugira ibikorwa bibatiramo yavuga ati peti ingonda kubera management aha muri Buja Flavor hari ha label akakanya wowe ahantu ubona jiwe ahantu vraiment ndahagiye ibintu byogenda neza ni nk'amashaka ni he akakanya vraiment nta mind ifise kwinjira muri label kubera ndaciubaka kwanza JJN personnel kubera ni benshi nk'ubu dufate ariko Mugani Desire aje akubwira ati brother ndakwinje muri Bounty Boy what one kuri no stop gusa ni benshi vyashyize oya bariho kuvuga ni benshi nibisanzwe amaze kubona tala yawe wowe bivanye n'ukuntu wiyizi wowe bivanye n'ukuntu uzi naranditse wowe umubwira ati Fizo kacini ndira kwanza mbandanye ivy'iwanje nzoza nihagera ahubwo rero uvuze ko onye ngo bivanye n'ukuntu we wiyizi wewe uriyizi ukuntu ukora okay namba wiyizi rero fresh ushobora kuvuga ati reka nkore ushobora na management iri hanze y'igihugu namba wiyizi fresh uvuga ati hanze y'igihugu mugabo management muga nabaciremo management yo hanze y'igihugu ntiyoreka kugufasha ngo nukuri muri label ngaha bira n'abantu usanga bari muri management ni malabel mesh zibiri zitatu afise n'abandi bantu ku ruhande bamufasha famille byose bakamufasha je kuri pare yo anje nibaza yuko
byoba bon winjiye muri management umaze gukora bakavuga ati Petit urazi kuririmba ariko ntibanyishuye neza kukabazo haraje Mugani Desire canke haraje Satbi canke haraje ujyana ni Happy Famba wo muri The Fighter production araje avuga ati brother ndakwinjije muri label yanje wo mwanyira reka mfe kwemera deja ya tugupfa kwemera vuga ibikurimwo we wati vraiment aho ngeze ntiharaje uri umuririmbyi wa Rose ico ni kibadategezwa kwiyumvira cyane cyane abatagira management kibadategezwa kwiyumvira mbega ni nakayondondera no mwishura gute twovugana gute ubu wewe dusigura yuko uri ku isoko wewe uri ku isoko uri kuridandaza muri uno mwanya nk'umuntu areka aridandaza hari ahantu ubushaka bagusume ndakeneye nakazonsume mbega nashaka kunsuma nzomucira igiciro icyahe nico hanini dushaka ko nashaka kubaza cyane bo imbere kwanza yuko ndabishura nashaka ndabaze gatowe mari munsi yuko hari management ikorondera kugira ngo iguprofite ikikureka voilà mugabe hose bivana nawe ubonza kwanza kugira etide voilà sikintu umbazo ubunye sinakubwira ati ngo no kwinjira kuri mugabe kwanza nicara hamwe nyumvira nakobajije ugerageje kuraba ukuntu zikora kuko nazo zirimo abaririmbyi kandi abo baririmbyi igihe bazinjiramo hari ahantu babagejeje urashobora kuvuga ati aha naje ndahagiye vyogendo barafise uko bakora bafise nuko babayeho wowe uravyi ibikorwa vyabo ndetse mbe cyane uzibona fake zose noraba kwanza abamizisi bafise parce que no jamuli lebo irimo abastare ngo witegura gucinyiza tewe kubera video ngo yuko kwakira bono uvuga ati Petit ngo unanani game yasoma kwanza muziki mugabo naho nyine ugiye muyirimwe abastare hari igihe byo gufasha kubera aravuga ati naka ari muri banaka ni babandi ngerageje kumviriza wico yashatse kuvuga yavuze ati jewe nukuvuga ngiye muri label irimo abandi bastar abo bastar baramaze kwandika amazina baba bansinye kuvuga jewe ngiyeyo no ava mbone kandi hasi bimaze gushika henshi kuri wowe rero ntushobora kuja muri management irimwe abastari benshi muga management zihari no munsi umenga dose zimwe abastari muga nkubuje noko nkubuje uyu sinzi byo kuno bizova bigenda okay reka kumbura ico kibazo rishobora kukivako wewe uri umuririmbyi uje muri game ya music kandi uri mushasha wavuze yuko urubuga hariho ukuntu urubona hariho abaririmbyi batanguye muri za 90 muri mu bihumbi 2000 ubuvuze ko batanguye muri 2014 urumva yuko urazi vyinshi ariko rero naho uzi vyinshi wavuze yuko career yawe ikwizina rye wawe nk'umusolo witanguye vuba uyu muziki rero hari abawutanguye kuva kera abantu bavuga bati naka n'umu artiste wa kera aracapanze aracideplace nta modoka afise ntibirashika ukagira ubwo bati nanje ndabona yuko umuziki atacu nzo hanoba no ntibirashije kugira ngo mbe n'ubwoba biva n'ibyo bintu parce turavye kera uko vyari bimeze n'ubu ari difference nini champion na mbere ku ma platform turavye n'amashow bagira kera na yubu kuntu babahemba sico kimwe uba kanoti karinjira mu muziki ndundi wowe uravuga ati jewe akanoti vira mu Burundi abona yuko muziki wo mu Burundi urariha dufate yuko twokweha nk'ikiringo kingana gute kugira ngo wewe bazi bagushire mu baririmbyi nkakumye habaye rusansuma hano mu Burundi ati bavuga ati abaririmbyi batunzwe n'umuziki wona shaka bahembwa gusumba abandi sinobahadire kubera byose ni Imana ni bipanga ushaka kuririmba neza mbwa nuronga amahera ugasanga wonda ririmba nabi akayaronka hariho nko muri byo barimba neza uzi bariho mu muziki hariho kuririmba neza na chance ni bibiri ushaka kuririmba neza urwo bata chance ufise none umaze gutangura amaze kubona ko iyo chance uyifise deja ndayifise chance akanoti kagiye kwinjira bien kazokwinjira okay umuntu ari karegerageza kumviriza urumva yuko ufise ivyizigiro byinshi muri uwo muziki kandi ni byiza ko umuntu wese iyo abari karaja aho abari karagenda ivyo akora abikora n'ivyizigiro bidasanzwe uyu muziki barakunze kuvuga yuko ubangamiwe n'ibintu byinshi kandi uravuze ati hari abaririmbyi batazi kuririmba ariko bagera kure kandi hariho n'abaririmbyi bazi kuririmba ariko batagera kure hariho abaca babijanisha rero ibintu vy'ama power play ama promotion ku radio wowe promotion iruzuye neza promotion ni yuzuye bon gusa ndashima nyene uko ariko kose parce que ndatwara indirimbo bakayakira bon bakayivuza nico gikuru parce que kira twaratwara mugabo bakagwiye ati beti imeze bon ukarindira ku radio swata
ntivuzwe nawe uvuza rimwe ukavuga ati nimekusikia ni bon. Kuri audio wakoze uramaze gukora tour kuri radio ariyo yose tour ya kuri RFM gusa kuri RFM warakoze nta yindi radio urajamo umugabo baramaze kuyivuza baraziplayinga fresh barayiplayinga ego urumva yuko power play uramaze kwironka kuri RFM ariko ayandi masamirizi uravuze ati jewe vraiment ntibiragenda neza nuko kumbura abariko baradukurikirana baraza kuraba ico gikorwa cawe kumbura bazoca baguhamagara ikintu nagomba kumenya pardon gatuye no kuri Buja FM baragukurikira okay umuntu ariko arumviriza rero wewe ibikorwa uriko urabikora kandi biriko bigenda neza uyu muziki wawe munagitangura ni bon uyu muziki wawe uriko urakora ikintu kimeze kome nka signatire canke ikintu gishashuza ni abantu kuko hariho abaririmbyi ngaha bariko barakora umuziki barafise ivyo baririmba wewe nk'ikintu gishashuza ni kome création yiwawe kugira ngo abantu banyaruke kumviza n'ibikorwa vyawe bo icambere na mbere kwanza je umuziki ndiko ndakora shiba muziki bamenyereye nga mu Burundi no ndiko ndagerageza ukuntu abarundi twobashira mu bya bintu bakunda byo hanze abarundi bakunda ivyo hanze by'amajogite gusa bakunda ivyo hanze urafite ivyemeza inga tubwire ivyo hanze atuzani ibintu byo kuvuga ngo no ni ibintu nyene biri abarundi rero ntibagikunda ivyabo barabikunda gusa muri sample gusa ubu nyene mbona bashira mu mwete mu kubikunda rero cyambere na mbere bivanye kuri beat ama melody biki nibiki ndiko ndagerageza kuzana ama melody batamenyereye kugira ngo umuziki bazane ikintu batamenyereye baragira sana melody batamenyereye ni nkiza sinavuze melody navuze ikintu batamenyereye abo melody beat bigituma nyene baku wori umvira rero ko iyo style ni nka style uzanye novuga nshasha iyo style wobuzanye nshasha uri umvira ko bazoyakira neza canke bazogukritika bavuga ati wa murundi wacu atuzanye ivyo hanze aje kuvyinjiza mu vy'iwacu wo uribaza neza ko bazoyakira neza uri sire yego abarundi rero dufate yuko bagiye gushuhira cyane ivyo hanze ugiye kudushira mu SPO ahubwo ni amarigi adasohora indirimbo azotuma tuja kumviriza izo hanze zisa nk'ivyo hariho umuntu twigeze kuyaga mbabarire ndagacishemo hari umuntu twigeze kuyaga arambira ati burya barundi twebwe turisuzugura mbe mwari muzi yuko uyu mudiho bita ngo ni afrobeat yaririmbwe kuva kera kuri ba Christophe Matata kuko ufashe intuzenye ufasha amayaya hariho uburyo ushobora kuyavuzamwo akamera nka afrobeat no kuvuga nico gituma uzosanga ufasha amayaya ukaririmba indirimbo uri mu mudiho ndundi ukacukubitamwo idonongo bagakubitira beat bien ni afrobeat yuzuye none nta kuntu mwebwe abaririmbyi nkamwe bw'abarundi kuko abaririmbyi b'abarundi kuko nta bandi bazoteza imbere akaranga canke imico ndundi atari mwebwe nta kuntu mwogerageza kuza muri isonga cyane kuri iyi midiho ya hano mu ndonongo n'intuzenye hako mwoza murazana iyo yindi midiho ivuye handi pardon gatoya uri mu artiste kugira ngo uririmbe ibintu byo hanze canke icambere mbere uri mu artiste banza kuraba kwanza ibintu bigezweho yego uravye abarundi iyo muri mu mapari biki nibiki shiraza Mr Easy shiraza abandi urumva uco bibaza ati eski bijya ibintu baririmba wa nandi no bikaya basinga bakabikunda bakabivuza bijya nyene ama mix wowe rero tuzaniye style yo hanze izanye mu Burundi mu Kirundi ego twagerageje kumviriza bishashuzaniye umuziki w'u Burundi turagerageje kumviriza ibintu benshi batari bamenyereye ugiye kutuzanira ni signatire yiwawe uyu muziki rero wewe wavuze ati jewe ntiharagira aho nja muri management vraiment ndaciyubaka ku izina giwanje wagerageje kubisigura iki hari abavuga ati umuziki wo mu Burundi n'amahera birajana hari abavuga ati ukoze umuziki udafise amahera nta ushika dufate yuko wera kanoti kuzuye ku buryo udashobora kuja muri management amahera mfise gusa cyo navuze ati kwinjira muri management ni kimwe yapo kandi aba par exemple kuri mege mwibaza yuko kwinjira muri management harimo hariho uturusho twinshuro uri umustar bisaba yuko upansa kwanza bon bashaka kwinjiramo ngo tusanga natalo yawe yose ufise irakorose woro utinya kujayo amukoroke wamaze gushikayo deja kugenda bitinye
naravye kwanza abagenzi banje benshi bavyinjiyemwo nkaraba aho bageze ubunye hari abakunda guca umugani ngo ngagakecuru ngiyo gatambikije umbabare ndakavuga uko ngagakecuru ngo gatambika ngo kicaye gatambikije ngo kaba kizeye umubariro dufate yuko wowe uvuga ati jewe vraiment sinoje hariya kubera ko hariho abandi niziye bashobora kumfasha bo bariho gusa kugira umuntu agufashe si obligation umuhaye no agufasha nyine navyo bivanye n'ivyo wakoze tukiri kuri ico nyene muri iyi minsi indirimbo nka nyinshi zisohoka usanga harimwo amazina y'abantu ba Didier Kiss ba Saido ba Super Mario ba The Monster Kamani Janviero urafitanye ama contact nabo kubera uramaze kubegera no byo tuvugana gusa na Saido Saido Nyanka abo bandi batatu nimuvugana no tuvugana nabo nta nama contact mufitani contact ndazifise ne kubera gutobarungikira igikorwa cyawe bahe project wawe nkumbure muri abo nkuko tumaze imisi tuvyumva nabantu bako barafasha cyane umuziki kubera iki utavugana nabo nimba ufite contact zabo kubumvisha igikorwa no kubaha projet naho batogufasha mu gukaba wabikoze nkumbure ntumenyeje canke yegeje kuntu ibintu bizogenda nkumbure bashobora gufata mu mugongo niyo management wizeye ati reka nsohora ibikorwa nzoyironka nkumbure bigenda ukundi kuntu ariko bamwe wavugisha bamwe wumvisha ibintu vyiwawe bakavuga ati uyu muntu nimba yemeye kutwumvisha ibintu vyiwiwe nuko afise ahantu ashaka gushika reka natwe tumufashe kubera utabegera uvugane nabo so kuri ico kintu igisora indirimbo naronse umujama imbo yamaye presque gusa ama contact yose yabagiye bose basaido nyangambira ati beti barafasha ibiki nibiki ndabandikira bose ndabaha linki bo muri abo bose wanyishuye ni Saido naho nyine yanishuye kubera yari yamaze kumva ya ndirimbo arambye ati big up sana urabishoboye ibintu nk'ibyo rero kugira umuntu agufashe si ibintu urinda kumufosa ngumubwira ati ngo bro mfasha imisi yose no uramwandikira message kwanza uyu umuntu ari interest nawe wandikira sali bo turazi yuko yuri hanze bigorana sana n'ibyatsame sari akagusubiza ugacumwanda ibintu nk'ibyo rero abo bandi na connaissance na communication ya dufitaniye nabo umva umaze kubaramutsa no kubaha link waruhejeje nta kindi kintu warengeje none iyo umuntu atarakwishura kwanza na sari yo tugumu bandanye ibindi bintu birashika nkuko waroje kuvuga ati baba bafatiriwe nkumbure abonye nimero nshasha umuhaye link ashobora kuyumvira ati nkumbure n'umuntu ya create YouTube channel ashaka ko niyabona hariya kirese nivyo onye ari n'abagenzi nahaye amalinki bavugana nabo barababwiye mu peti kunuko nkumbure kuri kai wabonyeka igikorwa ca mbere wabahaye kitabashimishije nkumbure birashobora gushika muga gusaba ama big up bababwira ati abo bandi arashoboye ibintu nk'ivyo ariko kubgawe big up iyo kuri YouTube niyo ikenewe cyane kuri YouTube niyo ikenewe cyane kuko ngaho bamuvuze mu benshi babarungikiye link barabwiye ati umupesa arabizi kuririmba vraiment imbere ni heza urumva ko ntibaba interest uvuga ati gatumumenye tumufashe ibindi barayumvirije gusa baca bahice gikorwa ca kabiri wewe urumva urafise amanu zenyama abantu bagushigikira kandi bagushimira ku bikorwa uriko urakora vy'umuziki nagomba duse n'abasimbiza gatonye hari ikintu bita look ya Kistar look ya Kistar kugawe ivuze iki look ya Kistar ico kintu je no kivuga yuko mbo turavye abasare benshi bibaza yuko ubaye mustare nikutse amahereni amadredi ibiki uvaye mabitu bikwagi nico onye yuri mwikakti ukagira ibintu nk'ivyo uboneka nko muvayo naho bavuga ati no mustare me asa nko muvayo bamwe baragusabura abandi no muvayo rero rya Kistar ni amukripe tu iyo shaka kubigira nko mu video ukabigira me journée imwe ngo tubikurako ariko none ibintu ushobora kwambara muri video uburi kurerekana umuco kandi muri video urabwa na benshi ivyo bintu hogira muri video vyotuma utagira ahantu habona n'ivyaha mbo turabi par exemple nk'ama video menshi bakora mbo backdoor gato nk'aba Diamond za muzu bambara nizo bambara iyo bagiye ahantu ariko none bijya bintu rero kubgawe ni vyiza canke si vyiza
mbona ivyiza Nagira- ari muri video Eh. abari ku kazi ariko iyo video irabwa n'abantu yabaga n'abantu nagira ivyo twari dukwiye kwambara abantu batubona n'ivyo twoshera no muri video no muri video je nibaza yuko ubigize ata breme gusa kibi nuko uje ubigiye muri vie privée wawe ni ukuvuga hariho abantu bavuga bati umuntu mu kwambara Yeah. canke mu gutambuka arashobora kwigisha ukabona umuntu ukavuga ati vire mu kuntu atambuka canke ukuntu yambara aranyigishije wowe ku bwawe ntiwumva yuko ukuri kuravuga ati muri video dukwiye naho two kwambara impenereza nangorane ariko tugeze mu isite twambare neza oya gusa sico kimwe nuko ubigira mu site parce que muri video benshi baragutahura uri muka mbona ibintu nyene bamenyereye kenshi mugabo uci ugenda mu site ukagira bijya nyene ngo uri umustar ibiki no kuri Jesse nibaza yuko ari bon ariko umuntu yaca bavuga yuko muri babandi binyegeza ati hariya ndabikora naho sindabikora ya video deja ni video no tuvyumva muba mushaka abantu bayirabe ari benshi oya nivyo mora niyumvira kuko urumva uvuze ngo muri video ndizo kwambara kuno bayisohora ahantu baba bari inyambaro abantu baba barimwo ucumenga hari ikindi kintu muko murarondera abantu baba barabenyeka video umuntu ayirabe 2 3 4 ku munsi kuko urumva kingi namba muri video wambara uko hanyuma muri quartier ukacuvyambura ukacuge none uriya muntu avyambara mu quartier murakwiye no kumureka kuko urumva akora n'ivyo namye akora ivyo waba irabwa n'abantu audio arumviriza gusa audio yumvise video yagiye kuraba yabonye ne yambaye kujya naka yambaye kujya just nanje ndayikeneye ugacuvuga ati abakora ivyo mu buzima busanzwe cumengana ubuvuwayo no muri video ngo gutahura paraporo mu ikati ya ko muri video bavuga ati video atakutambua reka dusubire kuri music yawe uratanguye music uvuze ko winjiye mu ishambuzi winjiye mu bintu uzi mbega ne uri kuriraba mu myaka 3 iza wewe uzoba ugeze ku rwego rwahe uzoba urondera management canke management izoba iri kiramwiruka inyuma mbega nine abafanzi bazoguma mu mazambega uzosohora ikintu gishasha ryari canke ni wane abantu bazovuga ati ibintu vyiwe twabihaze wowe wibona hehe mu myaka 3 iza mu myaka 3 mbo hazoba différence nini ya par rapport mbo y'imyaka parce que uraze mu myaka 3 yose iri imbere hazoba aba changement hama kuri ico cerekeye ngo uzoba uri neyi wagute mbo ibintu bipangwa n'Imana amashaka kuririmba bon mu myaka 3 ugasanga wagumya nyene ariko bivanye n'ukuntu umuntu aba yipanze kubera ikintu cyose bavuga no kwipanga no kuririmba kandi bakunze ngo chaque personne a ses visions oui no kuririmba so kuririmba gusa so kuja muri studio ngo ndaririmba no ubisa ama project ifite project iyi ni shaka kuzoshika voilà kandi iyi project tegezwa kuba race ndavyo kuntu ndiko ndayikora tegezwa kuba race mbega wowe ne iyo project zo project ziwawe ubona zizogushikana he mu myaka 3 dizoshikana kure par exemple ndavye jewe vraiment ngumye ngona sana izoshikana kure gusa rero urapanga n'Imana igapanga ivyayo rero no tuvuga ngo reka mfate positif yiwanje ko izobandanya uko nyene reka tumere nk'abasozera kiganiro cacu mbega ne Chris nakaye kajambo ha abakunzi b'umuziki w'u Burundi agasunika rugi niko bakita mu kirundi ciza agasunika rugi ku bakunzi b'umuziki hamwe n'abakunzi ba Burundi Kingdom TV so ico no babwira nuko mubandaya badushigikira cyane twebwe abapkamingi cyane mwebwe nyene aba TV online n'abandi bose ikindi nuko boguma bakurikirana ibikorwa vyanje ku ma platform yanje yose ya Instagram ni Necris 257 Facebook Necris uko nyene Twitter Necris ama YouTube ni Necris indirimbo nayo ni nonstop ndabashimiye kandi Burundi Kingdom TV kukigoro mwagize kugira ngo mubashe kumakanya kugira ngo tuge interview merci beaucoup nkuko aje kubivuga arashimira Burundi Kingdom TV nanje shimira wowe wamaze kugira subscribe wowe watahuye ibiganiro tugushikiriza ko ari ngira kamaro wowe udusigira commentaire wowe udasiba kugira partage wowe wifuza gusangiza ibikorwa byacu bisangiza abandi nkaba ndagusaba utarabikora kubikora kuko bishasha vyama bihari twarakoze turakora kandi tuzobandanya dukora
byose ni kubwanyu reka nshimire nongera asezerana mugenzi wanje Formidable yes nanje kingireka ndagushimire cyane nshimire n'umutumire yashoboye kuza hano muri Burundi Kingdom TV ubaho cyane kandi ko haje cyane ndazi yuko imbere ari heza yes I mwakoze cyane mwe muko muradukurikirana naho ubutaha ciao